haba ngo mpembo barongwa na mpembo bose n'ibana b'Imana. Hajya ubya mwana wo mu Baroma mu Kigiriki yitwa Hrios, ni umwana akuze ushobora guha ibikorwa, ariko uyu na kayoya kagize kavutse. Ariko ngo uwo mwana ngo mpembo mutakisha ngo aba amen. Kugeza Yesu aduze mu ijuru niwe ari umwana we wenyene. Amen. Umunsi mpembo yaramanuka i Yerusalemu, Yesu yarakurikiye. Hari habonetse abandi bashobora kuvuga ngo aba data. Amen. Mu migenzo y'Abaheburayo y'Abayuda carazira umwana ahamagaye se aba, se ategetswe kumwumviriza. Atamwumvirije yari akwiye gucibwa mu bavyeyi. Iyo umuntu ariko arasenga, hari Pawulo avuga ngo musengere muri mpemu yera ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga, kuko umuntu Imana ibicitegerezwa kugira kumwumviriza. Yabaye umwana wayo ategezwa kumwumviriza. Umuntu yabyawe n'Imana mukaba mujana, naho muzovuga amajambo amwe ntimuri bamwe, uzopfa umujejwe mukiza. Muriko mwanyumvise kuko Imana ntipaho guheba. Hari abasobanuzi bashika kure bakavuga yuko ngo umuntu yabatijwe muri mpemu yera ngo ntashobora kuja mu muriro. Arashobora kujayo kuko akora icyo agomba, aranigana na mpemu yera yase kumvira biranga. Mugabo je ndemera yuko biragoye kandi cyane ku muntu yabatijwe muri yabyawe n'Imana, yabatijwe muri mpemu yera aja mu muriro, biragoye gose. Ega Imana ntimesha. Ega Yesu azotanga raporo. Ndabifurije kuvuka. Amen. Umuntu ataravuka nukuri jewe nama ndabivuga, sinumva ingene umuntu arya gatatu ku munsi atarabatizwa muri mpemu yera, nuko ataco bimutwara. Umuntu agasinzira neza bugaca kaba amahoro atarabatirizwa muri mpemu yera. Rero jewe hari n'abantu batavyumva, n'abantu mbere bakozi b'Imana babwira abantu ngo naho utovugishwa mu zindi ndimi ngo wabatijwe muri mpemu yera. Bivoreka kubesha abantu. Reka kubesha abantu. Utavugishwa muri mwe utamenyekana, urafise mwe. Subira usenge. Ntibirakunda. Uri mu nzira. Reka washobora kuba umuntu mwiza abantu bakavuga ngo umeze neza. Ntumeze neza. Ugomba ube nk'intama. Mu buryo bw'amategeko ntuzwi. Biko mwanyumva? Mu buryo bw'amategeko ntugizeye. Ijuru ntikuzi ntaho ryakwanditse. Amen. Birima ngo bose bavugisha mu ndimi zitamenyekana uko Imana igizeye. Ibahaye kuzivuga mbere abari Yerusalemu ngo baragirana ngo abantu kwavuze mu rurimi rwacu ari Abayuda byabaye gute? N'abantu bitegerezwa kuba kuko byabaye he Yerusalemu, kuko ujya bushobozi Imana irabuduha. Ubushobozi bubyara umuntu ni Imana n'akaronge nabarire. Jewe nk'ubu umwana wanje ugomba kumenya ko ari uwi wanje, bamupima ADN. ADN nayo ni karangamuntu. Rero sivyo? Iyo karangamuntu yo bategezwa gusanga, bategezwa kubona ko ari je namu umuvyaye. ADN Imana mu muntu ni mpemu wayo. Kuko Imana ni mpemu, akamere kayo ni mpemu. Amen. Reka muriko muranyumva? Ikintu kigiye kuvyura Pentecote, ikigiye kuyivyura n'umuriro wa mpemu yera. Ni mpemu. Muriko muranyumva? Imana igomba izoruka igihuhusi cya mpemu yera, kandi abatayemera bazosohoka.
murabona iyo igihuhusi kije kigira kiti hanyuma ibintu byose biguruka bitagira ibiro bikaguruka ariko umuntu afite muhemu yararemereye nicyo muka yes ndifuza ko twuzura muhemu hari abantu mwishobasha ko kujya no gushikuza umuntu agasenga akabona ariko ararira monsoze ngo no gushikuza si ugushikuza ni muhemu yera iri shengero Imana batubwiye arikuye irarizana herangere mungana iyi ni muhemu niko baca muhemu yera mugabo kuko isi yadushimye izitire katugende hariya niho twokora ibintu twokorera ibi ariko abantu benshi batangura kubona kumengo bararonse icumba mwisi kibasohora mu cumba ca muhemu yera Imana idufashe amasaha yagiye sinari nabibonye muhemu yera jewe maze imyaka myinshi narabatejwe muri muhemu narabatejwe muri muhemu yera ndi umwana yiga mu ya 4 amen gushika n'uno munsi sindahaga muhemu iyaje urumva kunezerewe haleluya kuko igikorwa ca muhemu yera niki reka nsome ngaha nyene reka nsome nihute gatoyi ndabarekure abanyefeso mucete Pawulo yandikishe ryo muri Efeso barahawe umubatizo barorereyo uko bari biteguye nacacarimo mwami tuma nona inkomezi zamwemu umubatizo ubatize wese igice ca mbere mpere ku murongo ugira 3 igice ca mbere mu cete Pawulo yandikishe ry'abanyefeso igice ca mbere nsoma umurongo ugira 3 Imana y'umwami wacu Yesu ari yose iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu haleluya nkuko yadutoranirije muri we itangiro ry'isi ritarashirwaho kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo uwo mama saa 3 sinovyigisha ngo ndabihebe urumva umwana amaze kuvuka tukavuka tukaja mu ico tukinjira mu bwami amen ngo Pawulo ashima ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yagize yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru amen kubisanzwe imihezagiro urumva iyo umwana avutse aca yimuka agaca ajyanwa ahantu ho mwijuru aha rero hari amajuru 3 hari iryo mubona mu kirere iryo siko iryo ijuru fizike iryo yubonaho hakabaho n'ijuru ry'ubuntu amen ciel de grâce ijuru ry'ubuntu iryo umuntu agimukiramo umunsi avutse ubwa kabiri ajyana muhemu aca agenda akaja mu ijuru ry'ubuntu iryo juru ry'ubuntu umvirize iki gihugu c'ubuntu nico gihugu tubamwo mbega umuntu murumva ico aricyo abantu bagiriwe ubuntu abantu babatirijwe muri mwemu yera bazabona mwemu n'abantu bari mu ijuru ry'ubuntu mbega ivyo bintu byo kuja mu ijuru ry'ubuntu bishoboka gusa mu gihe ufise ikaratasi wakuye muri etat civil ufise extrait d'acte de naissance
ko wavutse uvyawe n'Imana. Niba ufise uburenganzira ku mihezagiro yose y'iki y'impwemu y'ahantu hamwe ho mw'ijuru. Haleluya. Ndakunda aho hantu. Umuntu ari mw'isi ntari mw'ijuru ry'ubuntu, ari ahantu acibwa imanza, ariko twebwe ngo twaradugijwe, turi ahantu ho mw'ijuru, aho hashikanwa no kuronka no kwandikwayo. Mwanyumvise mbega? Urashikayo mu biro ukandikwa, Imana igacikugumiza iti ubu niwagiriwe ubuntu. Igihe cyose azokimara mw'ijuru ry'ubuntu, uharonkera imihezagiro yose y'imhemu. Imihezagiro yose y'imhemu. Hariho ijuru rindi ryitwa ijuru ry'ubwiza. Iryo tuzorijamo tuvuye mw'ijuru ry'ubuntu. Mugabo jewe ko ntahura ijuru ry'ubuntu, ni vya bindi ariko ndababwira yuko bigoye, kandi bigoye cyane ko uyu muntu aja mu muriro, kuko umujejwe n'umunyenkomezi, umujejwe n'umunyarukundo, umujejwe n'umunyembabazi, umujejwe aratahura. Amen. Umujejwe aramwitaho, umujejwe ni Yesu, azomutangira raporo. Amen. Mwemu yera afise ibikorwa byinshi. Mwemu yera murabona hajya muri kijya gice ca 16:7 yitwa umwitsa. Mu gifaransa yitwa consolateur, umuhoza. Mu cyongereza yitwa counselor, nukuvuga wa muntu akuvuza ikiyago. Munkurikire neza, akuvuza ikiyago. Nico kimwe n'umuntu ngaha, uyu mukansera avuga ngaha si nka conseil asanzwe, n'umupsikologe mu buryo bw'imhemu, akuvuza amajambo. Ndamubagene mpemu yaravuza umuntu amajambo. Haleluya. Akakuvuza amajambo. Mu Kigiriki, mu Gifaransa akubwira ngo mpore. Kandi mpemu yarakubwiye mpore. Nukuri uca wumva ibintu byose bigiye neza. Mu Kirundi bavuze umufasha. Mu Kigiriki ni parakletos, ni avoka. Nanye mbaza abantu, niko subira mu majambo maze kwigisha inshuro nyinshi. Avoka, kubera ko Imana yaduhaye avoka, itaduhaye mujiji, itaduhaye porokirere. Barakati. Porokirere akora igikorwa ca Satani. Mu porokirere ari hano. None porokirere ntiyagiriza abantu. Satani wazi gituma Imana yaduhaye avoka, nuko Satani ari umurezi, akongera akaba uburyo umutima abantu. Shetani accusateur, intimidateur. Hari abantu bagira ngo nijwi ry'Imana, nijwi rya Satani, ugasanga n'umutima warabavuyemo. Nico gituma je nkunda kugira n'abakristo ni jewe sinkunda abakristo basenga nk'abahahamutse. Umuntu yakijijwe arasenga nk'uhahamutse. Dufise abantu b'iminsi barahahamutse, basenga nk'abantu bahahamutse, ndana amasengesho kutagira ukwizera. Umuserebanyi mw'izina rya Yesu, akayabwa arasimba mw'izina rya Yesu, ikagomba kaba Satani nacyo katukugira. Shira umutima hamwe. Haleluya. Cyangwa turi abana b'Imana. Amen. Turi mu ijuru ry'ubuntu, dufise uburenganzira ku mihezagiro yose y'imhemu. Ugasanga abantu amaso yaratukuye. Kirazira gusenga nk'umuntu yahamutse. Gusenga nk'umuntu akwiye gusenga nk'umuntu afise ishimwe, azi uwasenga uwo ari we, azi ubushobozi bw'Imana yiwe. Haleluya. Amen. Urashobora kugenda n'umunyamerika ukabona ko afise amanyama, ko azi ubushobozi bw'igihugu ciwe, ariko ukamubwira uti icyo ni jewe narimutse, ndi mu ijuru ry'ubuntu. Haleluya. Twebwe dufise
parakletos umuavoka. Ndakunda avoka. Avoka icyo gusaba gusa nuko mubwira amakosa wakoze. Utayavuze neza aratsindwa. Mugabo mubwiye neza ingene wacumuye aramenya ingene aza kubifata. Ingorane w'avoka ntibamubwira neza, ariko dufise nde avoka aragukunda aragushigikira. Jewe rero ndakunda avoka, ndakunda mpwemu yera mu gihe ameze nk'avoka. Haleluya. Harawupfukama wenyene hariya mu Baroma havuga ngo kuko tutazi ingene dukwiye gusenga, mpwemu yera agira aradusengera aniha iminiho itovugwa. Aha rero niho hari rya jambo ashobora gusenga ukumva yuko ariko arasenga ibintu utazi, siko murundi rurimi utazi na wewe ukarira amosozi impunzu zigatota, ariko araburana ati mana biriya bintu biri imbere sinshaka hindukiza ibi ati kandi akabivuga murundi rurimi kuko haba ari gucifuta. Aba ariko arasenga amabanga, aba ariko arasenga le mystère. Haleluya. Ibintu by'amabanga. Haleluya. Imana yompa mwese mukuzura kwera. Amen. Nawe ugashika hano mwema ashobora kugusengera agacimanza akabeshuza nde Satani. Ikintu rero mutazi, Satani ni umurezi afise uburenganzira bwo mu bwami bw'ijuru. Satani akizatera regare mu bwami bw'ijuru. Imana yaramurekuye kuturega, afise ubwo burenganzira n'ukuri. Aragenda ati mana uyu muntu n'umugesera. Hanyuma rero none mpemu yera atari muri wewe ninde azoburana? Mpemu yera agaca agenda ati arabesha. Tubona umwangushi ushima mbere yaramuriye umutima. Haleluya. Ndashira Imana yampaye parakletos. Imana yampaye avoka. Amen. Shenge y'Imana hari ibintu byinshi no muri iyi minsi tubona ko mu buryo bw'impemu yamagenda araburana. Ukabona ibintu bigenze neza ugashima Imana ukanezerwa ukavugishwa nuko mpemu hari nahaburana usinziriye ntumenye nuko yaburanye. Ukaza ngo umuntu yari hafi yavuze ngo waraye uravugishwa. Itije ntabyo nzi ariko mwemuga aratandukanye n'agatima muntu, aratandukanye n'umutima, icyo bita umutima. Amen. Aratandukanye na kuko we warasohoka. Mwema aragenda akagaruka. Hajya urose uri Muyinga uri Bujumbura hajya mwema bayaci Muyinga. Nico gituma hari ibyaha byo mu buryo bw'impemu. Niya byaha byo mu ndoto ni ibyaha byo mu buryo bw'impemu. Hajya Paulo avuga ngo tubabera ku mubiri no ku mutima no mu buryo bw'impemu. Bisaba ngo Imana izosange mpemu wayo n'umubiri n'ubugingo ari nukumenya ibyaha. Hariho ibyaha by'umubiri, hariho ibyaha by'ubugingo cyangwa bya hariho n'ibyaha by'impemu. Mbega murabyumva? Murakwiye kuba wera urarota ibintu byose ibyaha ntuzavuga ngo ntiwacumuye. Mwemu yagize mwemu yawe yacafuye. Mwemu si mwemu y'Imana, hariho mwemu y'iwacu na mwemu ye. Ibyo ntubaga ngira ngo byo ni birebire ariko ntumbero mbise nuzure mwemu. Amen. Mubatirizwe muri mwemu yera. Bwana Yohana ashyize muri Efeso aje ngo mwarahawe mwemu. Batumatizo twe nta nuwo tuzi. Twe twatizwe umubatizo wa Yohana. Umubatizo wa Yohana wari umubatizo umeze gute? Umumazi gusa. Oya wari umubatizo w'iki? Batizwa mu izina rya oya Yohana arigeze abatiza mu izina rya Yesu. Yabatizwa mu izina ry'ubutare. Yabatiza mu mazi gusa. Wari umubatizo wo kwihana. Mwabyumva? Hariho n'amadini ubuye amashengero amwe umuntu yacumuye cyane asubira kubatirizwa. Kuko abafata iryo jambo umubatizo wo kwihana.
ariko batizo kwihanirega Yesu ntiyari bwabambwe naho bisa bisana ubugiye mu kindi gihe mugiye mu gihe kitari cyo nico gituma abantu bose babatije umubatizo wa Yohana bategetswe kubatizwa mu izina rya Yesu kuko izina hajya kubisanzwe hajya twebwe ntitwemera kwatiriza umuntu igituma ngo bamvuge iki kintu nuko hari abavyigisha ngo abantu bakwiye kwatirizwa mu izina rimwe rya Yesu ugiye kwibabaza cyangwa ngurumva ngo nico kimwe ngo na Yesu ni Imana oya Yesu yatubwiye ngo mubabatirize mu izina rya Data umwana ivyo ni bice bitatu bya Bibiliya isezerano rya kera igikorwa cya kera tubona Imana tubona umumarayika w'Imana siko mu isezerano risha mu izina rya Yesu tubona umusaraba haleluya hanyuma tubona igihe cy'ishengero mpemu munateza kwatizwa mu ivyo mazina ngaho ni izina rimwe mugabo rigaragara mu bice bingahe bigaragara mu bice bitatu tutagomba kuvyibutsa kuko ivyo nivyo twizeye abatijwe mu izina ryabo y'Imana imwe mu ndabizi yuko abantu batiza mu izina rya Yesu gusa baba bafise akantu ko kutemera ubuta ngiye mu bindi garuke rero mpemu yera ndashima Imana jewe ndi umuntu w'ijuru mu buryo bw'amategeko bavyumva nitura abantu b'ijuru mu buryo bwa magendu twabijuru mu buryo bw'amategeko hari ububasha ubwa mbere mpemu yera n'ububasha ni ukuvuga n'uburenganzira bwo mu buryo bw'amategeko buduhindura abana b'Imana umwana agenda muvyaye sinje kumwandikisha muri etat civil muri biro byandika abana mu ikomini jewe nzomenya ko ari gwanje mu bw'amategeko ntazomwemera rego muravyumva muri ko muranyumva yego nimwe abakristo batazwi mu ijuru mu abakristo bafise icete amen munga vyahe byo mu ijuru shetani hamwe nari kuronka ubundi bushobozi hari abantu banumva bagenda gusenga bakaja mu myonga bakaja mu mazi bakaja mu mabuye bakaja mu bihoro bakaja mu bintu by'amasenga ngo bagomba ubushobozi banzuronke iby'amategeko banzuronke iby'amategeko umupolisi naho yo badafise inkoho yambaye impuzu y'igipolisi n'idarapo ngaha aho nabati ngaho polisi abanza kuba umupolisi w'amategeko yemewe n'igihugu imbere ko bamuha inkoho none si nibyo ariko umubanda arashobora kwibisha inkoho atazwi ukwiye kubanza kuvuka haleluya ijuru rikagirana rikakumenya kandi umwana yanditswe ngaha mu gice cya mbere ngaha mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana si umwana akuze mu kigiriki n'umwana yitwa tekna n'akana gatoya akwiye kuregwa ntarakura ariko yagize yavutse Bibiliya yatubwiye ngo ntiyabyawe n'ukwifuza k'umugabo yabyawe n'umubiri yabyawe n'iki ndababaza mbega mwarabyawe n'Imana yego amen ndakunda ibi bintu kuko shetani agize aravuga ndamubwira nti shetani ndafise icete ndafise extrait d'acte icete cemeza ko Imana yitwa Data n'Imana mama nawe nishengere none rero shetani akubonye ko so ari Imana azovuga amajambo menshi afise icyo avuga mbega
umwana wanje azoreka kuba umwana wanje ryari? nsanze yaguye mu vyondo ashaka kuba umwana wanjye. Ibi bintu ndagenda babwire yuko ibi ni ibintu bishika kure rwose kure. Nico gituma Yesu yavuze ngo intama zanje izimiye ndayitora. Haleluya. Ucuba umukristo wanjye wa Yesu muntu uze mugaseze ko barakubatiriza hajya muri Yorodani. Ingorane mufise musigaye muca mugira muti iraheze nzosangira. Hari umupasitori atarakubatiriza. Mu bintu binezera ndafise umupasitori yitwa nde? Yesu. Amen. Uyo abandi bantu bose bo kwanka kumpa yawe ariko bakangwa muntu. Amen. Abandi bantu bose bonyanka ariko yo yonkunda. Nabonye imindaro we yompa indaro mu mutima wiwe n'umukunzi. Haleluya. Nagenda basaba abantu b'Imana mushika ahantu ho kuronka umupasitori. Ndabona ko benshi batariko baranyumva, kumbura ariko nigisha ibintu birebire, ariko ndababwiye mw'abantu utegerezwa kubatirizwa nande? Na Yesu. Yohana arababwira ati naho ndabatiriza ndi umuntu mutoya, inyuma yanje ariko haraza umuntu. Haleluya. Andushiki ububasha. Amen. Mutandukanye iminsi yose inkomezi niki N'ububasha. Ububasha ni rega mu mategeko. Ubushobozi ni afise ububasha. Nico gituma n'abigishwa biwe Yesu yabwiye ngo ndabahaye ububasha. Amen. Kuko muri iyi minsi duhanganye n'abantu bafise ubushobozi utavuye ku Mana. Bafise ubushobozi bakura mu masato, bafise ubushobozi bakura ahandi hantu. Hariho n'abameze uko bakongera bakavuga ijambo ry'Imana ariko baratirishije kuko batagonze guca mu nzira yo kwihana. Uwo rero hageze ububasha aca mu bandi. Hageze abantu muzobabona. Haleluya. Ndabifurije imbere y'ibindi byose icompa mukandikwa. Amen. Mukandikwa hehe? Mwijuru. Mukandikwa mu biro byandika abavutse. Umuntu ashobora gusaza agasaza ataravuka. Nico gituma Yesu yabwiye Nikodemo ati utavyawe n'amazi nani? Na muhemu. Kuvyagwa na muhemu. Aha niho hari rero ihanga mpuzamakungu yitwa ishengero. Abo bantu basangiye iki? Basangiye akamere k'Imana, bazabona muhemu. Amen. Abo bantu n'ihanga ryera, niko ijambo ry'Imana rivuga. N'abantu ngo Imana igizemo yiharije kuko baravutse bazabona muhemu, kandi ubu iyo karatasi yabo isinyishijwe amaraso ya Yesu. Hariya muri Bibiliya hari ahantu hariho amajambo bavuga ko ari mu kidodo c'Imana. Mu kidodo c'Imana hariho amajambo avuga ngo iki? Uhoraho araza abiwe. Abazi kubera iki? Bari mw'ikaye y'Imana. Urabona hariho igitabo kininiya hajya bandika abavutse bagaheza kigasigara mu ikomine, nawe ugatwaraga agapapuro. Harako tugendana rero. N'amazina asigaye hehe? Hariya. Twebwe mwijuru, ijuru razi ko turaba abene gihugu b'ijuru. Kuko twavutse Bwa kabiri. tuvyagwa na muhemu. Ivyo abantu ntibikiri binini. Haleluya. Ivyo ntitwobigwanira kuko dufise ikindi gihugu. Amen.
mbega aya majambo muriko murayumva? Twararonse rero kuvuka mu buryo bw'iki bw'amategeko y'ijuru. Mbega murabona ujya mwana w'icangazi Yesu aciye ujya mugani naza ko ariko avuga iki? Yariko arivuga ingene ameze, siko? Ujya mwana aragenda, none kubera iki se yamwakiriye? Kubera iki yamwakiriye? Yari umwana wiwe. Yarakiri umwana wiwe, ntiyari yaragize, ntiyari bwamuce, yari agifise intuntu agira ngo ese umwana wawe, ese umwana wawe. Kuvyo umwana aragoyesha, nibo babizi, abafasoni barabizi ko kuvyara umwana atari byoroshe. Wopfa kumuheba? Yesu nawe nyene ntiyopfa kuduheba. Amen. Ega byose byahereye igorogota. Nabanje kubabwira iyo nda, haleluya, yashitse ku kuvuyara. Ivyari gushoboka iyo hataba umusaraba. Ibi byose byashobojwe byashobotse kubera umusaraba. Ujya mwana se ntiyigeze amuca. Nege nababwiye mw'abantu mu nyumva, hari itandukaniro rinini n'umuntu atazi umunyamahanga mu bwami bw'Imana. None sivyo Bibiliya ikoresha ijambo rivuga ngo abanyamahanga. Mumbabarire sinoreka ko gukoresha amajambo, mwaracerewe. Abantu mutaravyagwa na mpemu, mwaracerewe. Simbona ingene wonezerwa ukajandajanda utaravyagwa na mpemu, waracerewe. Sinoshobora kubigira bito, n'ibintu binini. Mw'abapentekoti mutakivuga ubutumwa ngo mushiremo mpemu yera, mw'abapentekoti bahe mwaracerewe. Wa muntu utaravugisha muri mpemu yera, waracerewe. Nico gituma muri iyi minsi dufise ingorane, abantu biyumvira ko gukorera Imana ari amapete, ari ubukuru, bakaza n'inyigisho zitagira epfo na ruguru. Nibatubwire niwagenda twatumwe ubutumwa bwo kuvuka ubwa kabiri, twatumwe ubutumwa bwo kuvyagwa n'Imana, twabwiwe ubutumwa bwo kwitwa ab'ijuru atari ab'isi. Amen. Ndashima Imana mu bintu binezera, nuko mw'ijuru nanditswe. Amen. Nuko ni mu gitabo cha Pascal Yesu sindabikekeranya, izina ryanje ririyo, ndi mu ntama ziwajejwe. Sinzomuzimirana. Haleluya. Kuko aranjeje. Ndafise ubwoba kuko muri iyi myaka urashobora kuja mu rusengero bakigisha ukwezi kose atavyamuhemu yarabivuze, ibindi bikaronka umwanya, ivyo gukora ibikorwa bindi bikaronka umwanya, ariko ivyamuhemu ntibironka umwanya. Naja nababwira yuko ishengero ntishobora kubaho ritagira mpemu yera. Ishengero ritagira mpemu yera riba rishira hamwe nk'ayandi mashirahamwe yose. Nama mvuga nti umunsi mpemu yera tuvuyemwo, tuzosigara turishira hamwe yo kuziganya no kuguranana no gutera ibiti, gukingira ibidukikije. Ariko mpemu, amen, niba duhindura umubiri wa Kristo, Kristo akaba umutwe wacu. Nico gituma nifuza kuvuga kuri mpemu yera, cyane cyane iyo mbonye ugwaruka. Uwo muntu yuzuye mpemu yera umwe arashobora kunyiganyiza Uburundi bwose. Abagabo 10 na bangahe? 12.
baranyiganyigije isi yose kandi ibyo bigishije n'uno munsi biracavugwa. Amen. Kuko ubwo bushobozi bwabo bwari butandukanye n'ubwa Hitler, bwari butandukanye n'ubwa ba Mussolini. Ubushobozi bwabo bwari butandukanye n'ubw'abagabo bitwa ba Stalin na ba Lenin. Amen. Bari bafise ubushobozi buvuka mu ijuru. Amen. Bari bafise Imana ubwayo iri muri bo, nico gituma ivyo bigishije bitatururujwe. Haleluya. Barazana ubutumwa n'abantu batagiye mu ya mbere, abantu bataje primaire. Ubushobozi bwabo buracariko burakora, amajambo bigishije ariko acariko arakora, kuko bavuze iby'igihugu cyo mu ijuru, bavuze iby'Imana bidata agaciro. Haleluya. Ibindi bizota agaciro, amasystem politiki agera ku isi yaraheze, n'ibindi bizohera, ariko hari ubwami butazonyeganyega, ubwami bwande na Yesu Kristo. Numa mu mutima yuko kubera tugifise ibikorane biri mu mpemu, kubera tugifise ibikorane biri mu mpemu, isi iracafise ivyizigiro. Amen. Amen. Twarabonye ingene abantu baguye barasubira inyuma, kuko bashize umutima ku vy'isi barawukura ku vy'Imana. Ariko mu Burundi haracari akabuto. Aka kabuto rero bakozi b'Imana kitwa inyigisho za Pentecote, kandi akabuto ntikaribwa. Ukabona umugore arya imbuto, azoba ari umugore ari gito. Umugore w'umutima ararara ubusa abitsa imbuto. Amen. Aka kabuto nikazoribwa, ntibishoboka kuko imbuto bayibika neza, bayisiga utuvuta kugira na bwa bwoko butora ntibushobore gutora bukanyerera. Yesu naje. Amen. Ereje ngomba tuvugane mpemu gato. Amen. Dushaka abantu ukagenda ukajiduba ayi, uzogenda ujanye mpemu. Utagiye guca amahera gusa, ariko ugiye kuvugane Yesu Kristo. Isi yaragowe imeze nabi. Ndibuka mu mwaka weze ngiye muri Australia, muri Sydney, tugiye kugurura urusengero. Abantu twurutse ku kibuga cy'indege yatwuruka, batwumva abantu bari hariya baturindira, bavuga ngo ikirere kirahindutse, ngo ikirere kirahindutse. Kubera iki? Baragize barasaragaye hariya mu mutima. Nagenda babwire jewe ntabwo wafise, Yesu yaranesha. Amen. Ibihe byose tuzobicamwo tubineshe. Amen. Ntazagira umuntu yiyumvira ngo azonanirwa. Uko wiyumvira ngo uzonanirwa, nanirwa uno munsi ugenda ureka kudutesha umwanya. Tuzonesha, shetani ntababeshe, tuzonesha kuko twararonse ubushobozi bwo kunesha. Amen. Nta kintu na kimwe cyo dutera ubwoba, kuko Yesu yaranesheje n'urupfu yaronesheje. Amen. Rero tuba dufite ubugingo budashira, twaraburonse, suko tukirondera, buri muri twebwe. Amen. None si muracarondera ubugingo budashira? Twaraburonse, buri hehe? Muri twebwe. Twari tw'abakristo binyegeje kumwe kwa Gideyoni, tw'abakristo bahagurutse bariko barindira igigwamana, babishingura aho byashinze kugira ngo shetani atsinde. Yesu nashimye. Ngoma nsome rero ijambo mpera ko hariya, ndarikunda cyane ijambo, riraryohera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere.
amajambo nguma ndayasubiramwo kugira ngomba yuko abantu batahura by'ukuri ivyamwemu ni birebire bishika kure, ariko ndavuga bikeye ngo nzoguma nza ndavyibutsa kugira ngo mwibuke. Ku murongo igice ca mbere mere ku murongo wa 6, haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo siwe wa muco, ariko kwari gushingira intahe umuco, umuco w'ukuri wakira mu muntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mw'isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso canke n'ukwifuza k'umubiri canke n'ukwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Imana ishimwe. Yohana yariko aravuga kuri Yesu. Nibaza yuko iyo dusoma Bibiliya dukwiye kuza turamenya ibihe ngene vyakurikiranye. Yesu yaraje gukora igikorwa gikomeye, nico gituma yavuze ngo yazanywe no gusangangura ibikorwa vyande vya mugwanizi. Ivyo vyari ibintu bikomeye cane. Igikorwa ca Yesu ni kinini. Haleluya. Yesu Kristo. Ariko ngomba mvuge gato ingene yatwinjije mu kuvuka, mu kuba abana b'Imana. Ntimwaba mwumvira ngo ni ibintu vyoroshe. Inda yo kutuvyara Yesu yatwaye ntiyabaye inda yoroshe, yari inda iremereye igoye. Shetani yari yarigaruriye isi, arigarurira kuzimu. Umuntu apfuye naho yari kwa Mungu yamugorotse ameze gute, Shetani yaca mugarana, kuko niwe yari afise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Ariko Yesu akora ibikorwa vyinshi. Yatanguye igikorwa citwa impongano. Amen. Impongano mu gifaransa ni jambo ryitwa propitiation, ni jambo ryo mu rusengero. Amen. Hariya mu rusengero aratanga ikimazi, arabitunganya. Turaba abantu beza, ariko ntibyari bikwiye. Yategerezwa kuja kuriha, kuko Shetani abantu yari yarabigaruriye ijana kwijana. Yesu aca akora ikindi citwa ijambo ryo kwitwa kuriha, mu gifaransa ijambo ryitwa redemption, incungu. Shetani yagira ati n'abantu banje urandiha, Yesu irantariha. Niko mwavyumva, yagiye kw'isoko aza kuriha kuri banki, ndarishe aba bantu ni kwanje. Amen. Ariha ico bita mu gifaransa rançon. Iyo umuntu bamunyuruje, Shetani yari atunyuruje, siko ajya banyuruza abantu, arajagira abateroriste, ajagira ati Shetani ni umuteroriste. Mbega bari mubizi ko Shetani ni umuteroriste? Ni umuteroriste Satani. Hanyuma baragira bati zana amafaranga nuko umuntu tuwawe tuzomuguha twanyuruje. Yesu yarishe ikiguzi gikomeye. Sinja kuja muri byinshi. Amaze kuriha ntibyasobanurwa ko biheze, yategerezwa kuja muri sentare. Amen. Avuye kuriha yaciye yungururiza muri sentare. Muri sentare yakoze ikintu citwa gutsindanishiriza, la justification. Uko gutsindanishiriza rero ni kwavuye gukorwa gutyo gusa, kuko yagira ati aba bantu, amen, igihano cabo ntiyavuze gusa ngo
ngo bari justifiye ngo baratsindanije oya igihano cabo narakironse narabakubitiwe naragiye ku musaraba nabarihiye nakubiswe mu kibanza cabo nakomerekejwe mu kibanza cabo nishwe mu kibanza cabo amen muri sentare rero bati birahetse ibyo muri sentare avuye muri sentare aca agenda ku Mana naho amen akora ijambo ryo kutwuzuza la réconciliation amen mbega ngo bamaze mutahura icyo bintu rero iyo haleluya uwatwigisha yavuze ngo abamwizera bose ejo tuvuga ngo umwizera wese ntagirana n'atarubi mbega murumva ijambo Yesu yavuze ngo birarangiye ryaba ijambo rikomeye kuko acikanye haravuze nyamugigima amen ba Pete bantuze ba Samweli ba Yesaya bantuze abantu bose bapfuye ba Yeremiya imva ziruguruka ko yaje kubwira Shetani tizana amen amwakiki imvunguruzo icyo gituma abakristo ntimugiye gutinya namune kubwira ngo nzokwica umubare uti nta mfunguruzo ufise amen amen Yesu wafuse imfunguruzo zo gushira umuntu mu kuzimu amen yazase Shetani Yesu niwe azifise nicyo gituma ngo baciye basokoroka baragendagenda mu gisagara cya Yerusalemu kuko Yesu yagize yashitseyo ngo muri yava ngo yafashe mpiri mu gifaransa ava ngo yaradesarmiye ingabo za Satani zari zibacungereye zivuga arazishorera zifashe mpiri Yesu nashimye amen ngo bamutahurire umwana w'Imana ngaha ni mu buryo bw'amategeko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nagenda babarire umuntu wese atarakira mpemu yera muri we naravuka nico gituma birivuga ngo n'abantu gusa amen ariko umuntu yazawe n'Imana ndakundira ijambo n'ukuri ndarikunda mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ryitwa exousias ni ukuvuga uburenganzira bwo mu mategeko ni ukuvuga droit legale aronse uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana Yesu nashimye umuntu abatijwe muri mpemu yera haleluya n'iki gihe mpemu ijambo nakuba nje ndakunda ububasha kurusha ubushobozi kuko ububasha n'amategeko amen ububasha ni juste buvuye mu bwami bw'Imana hariyo ubushikiranganje reka ubwami bw'Imana bafite ubushikiranganje ivyo mwari mubizi mbere n'igihugu twe twinjiye mu gihugu dufise ubwene gihugu n'ubushikiranganje uriyo bw'ubutungane amen umuntu abatirijwe muri mwemu yera yakiriye Yesu akamwizera neza acaronka uburenganzira bwo mu mategeko yo mwijuru akitwa umwana w'Imana mwico gihe mwemu yera bahindutse ibiro bijya biro bandikamwo abana bavutse eta civile muyandi mwe mu mundi urimo bavuga ngo ni agence d'adoption mwe muyandi hinduka agence d'adoption aho abana bitirwa abana none njyana bahe ibinda bikunda gose kuko maze kuvuka gutya mu mategeko amen Imana ikihinduka papa ijana kwijana kandi tegerezwa gukora igikorwa cha papa muriko muranyumva mbere ngaha turonka ibintu mwene ivyo bino mu gifaransa bita statut social amen iyo ni statut inyinjiza ubwo nyene ntaninjira mu bwami bw'Imana amen naronka nkakingirwa n'amategeko y'ijuru mu buryo bw'amategeko amen inambuko ikomeye umuntu wese nibaza ko ndiko nkoresha amajambo aremereye
hariho abantu batagishaka ko tuvuga ibimwe n'ibi abana bambwira ngo narabatije muri nkemuyera ngo kubera ngo iyo ncumuye ngo ndumva yuko ngo nacumuye nabwira urabesha nturabatijwe muri nkemwe me mwijuru Petero azobacibuka ingene yabatijwe Yerusalemu utaza aho wari uri utibuka ingene wabatijwe muri nkemuyera wabatijwe urabesha urabatijwe nta muntu cyo kwatijwe muri nkemuyera ngo aho byabereye ntaba yarabatijwe oya reka rero dukoresha amajambo akomeye iyi minsi ntidukwiye ko umuntu aba umwangirikane asengera muri Pentekote ni ukuri ntidukwiye abakatolika basengera muri Pentekote dukwiye abapentekote kandi abantu mwe nabo baduhanga bakatugora kuko ni abantu gusa amen twebwe twararenganye ibyo kubyagwa n'amaraso y'abantu twabyawe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ashimwe gose. Nico gituma Yesu yaduhaye isangira ryera. Haleluya. Ndakunda isangira ryera. Amen. Abantu barija ko batazi ico bariko barakora. Ndakunda isangira. Yaduhaye umubiri wiwe aduha n'amaraso yiwe. Amen. Amen. Nibaza ko abantu benshi babona ko ngo ni ibintu bisanzwe. Hajya bijya n'ivyo kurya by'abana b'Imana. Siko? Kugira ngo murabona umubiri wa Yesu, umubiri wa Yesu yavuze ngo ni jewe cyo kurya cy'ubugingo. Ni jewe mutsima wamanutse basogokuruza abanyu bariye manu barapfa. Barapfa. Muri Zaburi ugiye gusoma ngo bariye ibyo kurya by'abahambaye. Mu yindi version ya Bibiliya ngo bariye ibyo kurya by'abamarayika. Ariko Yesu ntiyaduhaye ibyo kurya by'abamarayika, yaduhaye umubiri. Kuko umubiri wiwe ufise isobanuro rikomeye. Ibyo wacu byose byahereye mu mubiri wiwe. Inkoni twari gukubitwa zose zakubiswe umubiri wiwe. Amaraso twari kuva yavuye umubiri wiwe. Aragera kure. Haleluya. Kugira ngo byose rero hajya mu mubiri wiwe, imimyore yiwe nidukiza ingwara. Imimyore yo mu bitugu byiwe amaraso atudubika niyatembagaza imitwaro. Hanyuma rero aba ngo unjya. Amen. Nimutarya umubiri wanje ngo munywa amaraso nta bugingo mwogira muri mwe. Kuko umubiri wanje urimo mikoro, urimo washobora kubamo virus, washobora kubamo bagiteri, washobora kubamo ibiki. Uwa Yesu nawe ni hajya dusenze hajya mu bushobozi bw'umubiri wanje Wa Yesu. Amaraso y'iwacu ari mu ingwara. Abaganga bari ngaho barabizi ingwara ziri mu maraso. Amen. Ariko amaraso ya Yesu ari mu bugingo budashira. Amen. Nuko muravyumva mbe tutishobora kuza. Amen. Umuntu iyo avyawe n'Imana kamwana w'Imana cajahe ashaja mu bwigobeko ngaho gisumba Byose. hariho idatazi kugira kuko Imana ishobora byose bigaragarira mu bushobozi mu nkomezi. Iyo avuye rero aja mu gitutu cyishobora Byose. ari muri cyo indani. Haleluya. Ndabifurije inkomezi z'Imana. Imana ishobora byose. Uitahuzwa nuko washitse mu gitutu cyayo cy'Imana ishobora byose. Umaze kuba mu ico gitutu uzokandagira inzoka, uzokandagira intambwe, uzokandagira ikiyoka. Amen. Umwami urasho kumurango ntaco uzokubarira. Nikiza kigendagenda mwiza naco kizokora kuko warashitse hehe? Warashitse mu kuronka ingomezi z'Imana. Uri mu gitutu cyishobora byose.
ndabifurije ubushobozi bw'Imana. Ndabona ko nabaruhishije mu mbabarire. Imana ibahezagira. Mpwemu yera iminsi yose atangurirwa no kwihana. Umuntu akihana umutima wiwe utabuye. Amen. Muragomba umuvyuro. Umuvyuro utangurirwa no kwihana, umuntu agatabura iki? Umutima. Akihana atabuye umutima wiwe. Amen. Nico mu gifaransa bita brisement de cœur. Umuntu umutima we yawugize, yawumenye, ukabugomba mpemu. Haleluya. Nitwigisha cyane nk'abandi bavuga ngo mwemu ngo arasinziririye muri wewe, ngo icyo ukwiye ngo ukumuvyura ukamukoma gusa ukamwagitika. Sivyo. Mwemu yarazanwa n'ukwihana kukuri, ukwihana ko gutabura umutima. Mukamugomba kubaho muri iki gihe, muri abantu b'Imana beza, mubwizwa kwihana neza, na bya bindi atamuntu abizi, na bya bindi bikurazitiro, wowe urarurariye amosozi kuko utatuye ico caha. Rwose no kivuga no munsi ndaguhanuye wihane. Ndaguhanuye wihane. Uraza mu bikorane, uraririmba muri korale, ariko shetani yagukoresheje icaha gituma udasinzira. Uri wenyene urarurarira amosozi ngo wihane, uzobe mu muvyuro tugiye kwinjiramwo. Haleluya. Nawe wuzuye mpemu yera. Yesu nashimwe. Turahamagara abaza kwa Yesu, munyaruke mwihane kugira ngo mpemu yera ashobore kuronka haja, ashobore kumanuka muri mwebwe, muronke ubushobozi bwa mpemu yera. Haleluya. Abantu bafise ubushobozi, murabona ntuze umuntu afise ubushobozi, ubutware bwo muri mpemu. Mubona Petero yabanje kubwira Imana ngo Mana ngo ndagusavye ngo ikimuga gihaguruke. Niko yavuze ngo ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Amen. Afise iki? Ubushobozi. Arazi ko bufise, arazi ko ari mu autorité, afise autorité spirituelle, kandi ariko akorera Imana. Amen. Yosuwa abati niyabanje kuja gupfukama ngo yitembagaze, Mana heraba none rigira rirenge ntaraheza. Hagarara. Nonese iyo ni autorité spirituelle. Apana yuko boga mwana ngo tuzabanza ngo tujya kubikinda tutembagane dusenge vugira shetani iti. Nonese hari ibintu erga kwizera ni inyifato. Kwizera ni attitude, ni inyifato. Ndazi Imana none utegeza kubamo. Abati wakwezi hagarara ngaho, nawe wazuba hagarara aho mbaze ko riko bavyima. Amen. Hari ubuzima mutereza gushikamwe bwo muri mpemu. Ubwo buzima muzabushikanwamo no kwihana neza. Ndakeka ko nigishije ibintu abantu batumva. Imuze muri wese aze yumve mu mutima ati ngomba kwihana. Ubundi ati ngomba kwezwa. Haleluya. Kuri Pentecote nabwiye Imana urazi ko urugero mezire wampaye ko urugero wari warampaye ko urabona yuko ibintu bigoye, nusukire kuri kindi kintu makuri kinini. Erega Imana iduha ku ngero twe. Yesu mwemu yari yamumitse wose kuko Yesu yari Imana. Acavuga ati ndagiye rero ntimushobora kuronka ntagiye, ariko twebwe Imana iduha ku ngero, ariko muri ubushobozi burakwiye. Amen. Nasavye Imana ngo impe ku yindi ngero, n'uwabatirijwe arakwiye gusaba ati Imana nsukira ku kintu. Muga Imana izogusukira kuri iki gicu yikorera. Imana ni sesagura ubushobozi, ni wisesagura ibuguha ibona ko ufise ico ubumaza. Byukuri negenda basabe kuno munsi wa gatandatu, umuntu aje kwihana yihane mukuri, atawuye umutima
bagomba guhagarike gusangira ariko uzi uti nihanye. Amen. Bagomba guhagarika gusangira ariko uvuga uti nihanye, ndashobora kubatizwa muri mpwemu yera. Haleluya. Wawuze utabura umutima wawe, ugwaruka abari mu makopinaje, abari mu makaresi, abari muri masturbation, mwihane neza mutabura imitima. Amen. Numwanya wo kumwihana neza. Ama message mwandika mu matelefone, ivyo bintu by'abahungu n'abakobwa by'ubuswahili shetani yirimo arabonona, ni mubyature neza. Mutangura igihe gishasha cyo kwakira Yesu neza mu mutima wawe. Haleluya. Nagomba usubire mvuge ni wature neza, narakoze icaha iki niki, ngomba kwihana, nanje mvuka ubwa kabiri, mbe mu kuba umuntu gusa. Haleluya. Yesu nashimye. Wihane udacishije impande, utabanje kurakonta z'isitwari, utabanje kuvuga amakuru maremare. Genda neza uti naracumuye ukunuku, Imana imbabarire. Hanyuma abakozi b'Imana babafashe soma koronka umubatirizo uno munsi, tukaronka umubatirizo. Haleluya. Amen. Nta muntu n'umwe adakeneye umubatirizo. N'uwabatirijwe arakeneye kongera, n'ufise ingabire arakeneye kwifururwa, siko? Turakeneye gusubira kwaka, tukumva ko twaka by'ukuri, atari mu cyumba gusa. Tukagenda turadomeka. Hari ibintu bimeze nk'indimo z'Abafilisitiya zikwiye guturikwa. Haleluya. Kandi ni nyinshi, ariko ziturirwa n'abanyenkomezi. Abantu baronse ingomezi. Ariko nabwiye nabo mutagomba ingomezi, shetani we arikuye nyinshi. Yatangiye gukoresha ibigwanisho bikomeye, natwe tubwirizwa guhagarara. Ngemuye akora n'umuntu yamaze gufata ingingo, hari umuntu akijegajega ngo bumbe oya, biteguriye byose. Yesu nashimye. Amaraso y'umukiza yabiye abantu, abogamo barakira bakera derere. Nagushima Yesu wanje wangiriye imbabazi, ogesheje amaraso yawe, yakindi cobasha nkayo kunkura kw'ivyaha no gucungura n'abandi bizera umukiza. Ndagushima Yesu wanje wangiriye imbabazi, wogesheje ibyaha byanje amaraso yawe. Mwambuzi hamwe yapfa yaronse ikigongwe, nanje ndumuwere unarugize. Ndagushima Yesu wanje wangiriye imbabazi, wogesheje ibyaha byanje amaraso yawe.
kwamanza kw'isoko nizeye by'ukuri ndirimbo rw'urukundo wankunze mukiza ndagushima Yesu wanjye baba atiworesheje byanjye amaraso yawe ntakindi cyo bashamayo umura kwiga gucungura no gucungura n'abandi bizeye umukiza ndagushima Yesu wanjye baba atiwogesheje byanjye amaraso yawe. Dusabe hano mubyeyi w'irishengera senga. Eko reka dusengera Imana abantu bariko batunganya imitima yabo, abantu bariko bariyeza Imana ireze abantu